arankuyeho ora baramutaba afise imyaka 78 gushika ku 80 nyina wayikaje vuga ati bazatwica ewe jewe ndagowe nukubi yo abandi bo niyo ntibivuga gutyo ikivuga gutyo gashobora gusifurana nyene mu rurimi rwayo ivuga ati nayo iyo yimwe kavuga ati ikacihagarara ikaciganira ikasubira ikayiganiza ivuga ati ayikitabira ati kacibaza neza ati unezereza nabo bavyeyi turiko turabavyeyi bavyari kigiye havuka imitonore y'abakobwa nibeza cyane mana none mana niko ukuntu tubigushimira ndumva n'amashitu utashashimura yumviye uri hejuru mana. Ibihe vyiza kuri wowe umaze gukora subscribe kuri Mr King Samuel Official. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho uherereye mwaka kanya. So uyu munsi rero ngarukanye video kandi y'umusaza ndibaza muramuzi. Hari abantu benshi bagumye banyandikira mu makomantere bambaza ngo uratugarukanira wa musaza uratugarukanira wa musaza. So abaravye video nakoze ubushize hariho bimwe mwagiye murashikiriza ivyimviro vyanyu, niyo mpamvu naciye mvuga teka nongere ndamurondere kugira ngo twongere tuyage dutera abiri ribe rirarenga. Mutama ndakuramukije kandi ubugira kandi amahoro y'Imana bane natwe nabe murakomeye cyane natwe turakomeye nizere ko mugowe neza ni sawa nagahengwe turagowe neza mu birose n'amahoro. Hari abantu benshi banyandikiye ubushize bambwira ngo uratugarukanira wa musaza twenza abantu nyine n'imbavu zikamera nabi. None se uyu munsi hoho hari utundi dushasha wo waduteguriye? Numese nashaka kuzana akantu gashasha, ndashaka kwigana inuma, ndashaka kuririmba akaririmbo k'Imana, ivyo kandi ndabishobora cyane. Hari abantu benshi bipfuje ko wosubiramwe ya majwi y'impene. Ndibaza ya majwi y'impene kujya kuntu impene zivuga kuko hari benshi bibaje ngo ijya ni montage twoba twagize, ariko uyu munsi niyo mpamvu shinye kukugarukana hano kwino cyane kugira ngo ubasobanurire neza wongere unabereke ko iyo ariyo mpano yiwawe wifitiye, sivyo? Ego cyane niyo mpano ndabisubiramo neza kandi uko bimeze kose impene ndazikuyigana cyane hamwe n'inkoko. Uzikwigana impene n'inkoko? Ubu rero n'amajwi y'inkoko uramaze kuyatahura neza? Ndayazi cyane. Ariko gatoya nashaka tugire ku muriro umanze kwanza udusubiremo ya majwi y'impene uko kujya kuntu nyene wabitondeka ku murongo kugira ngo n'umuntu ariko aradukurikirana abone neza ko atari montage yarimwo, ahubwo abone ko byari ibintu byanyavyo nyene impano yawe nyibisanzwe, sivyo? Ibyo ndabishobora. Tugire ku muriro. Ingeri dutangure ku mpene ifise umwagazi. Ku mpene ifise umwagazi? Irashaka kuvuga ati umwagazi iyo wabiye nyina wayikaje vuga ati ari impene ibigiye kure. Nibaza guys murabona neza yuko ari ibintu vyiwe tu atari ibintu vya montage nyene nkuko mwagumye mubivuga ati ni montage ni impano yiwe. Hama tubandanirize Mutamu. Impene y'ishashi ikiri nkumi cayivuga bucya. Impene ikuze cyane imaze kuba ibyo nka gatatu yabira nkuko. Iyo iri ku kiziriko cayifashe igomba kuba ikora ku kiziriko, irashaka kuvuga ati umuntu ari hafi. Iyo ni impene rero, iyo ni impene ibiri ku kiziriko bateje kuza kuyicura. Ibiri ku kiziriko iyo bayifashe naho ku munwa nkajya bagomba bayibage kubera imbugita biri ku impande y'izose ryayo irava bucyanya ati
ariko so guys nibaza neza murabona neza ko ari impano yiwe vy'ukuri si ibintu byo guhimba ngo ni montage ndibaza hari abantu benshi bagumye bibaza ico kibazo ngo ni montage twaba twagize ariko mu byumvere ko ari ibintu vyiwe nyene nk'ibisanzwe sivyo ije nisanzwe ariyo yindi iko iraresha hajya umuntu avuga ati agarara sister ico ndakubaza uwo n'umuntu ego ariko imene nayo ikivuga gute kimene ntibivuga gutyo ikivuga gute gashobora gusifurana nyene mu rurimi rwayo ivuga ati nayo iyo yimeka kivuga ati ikacihagarara ikaciganira ikasubira ikayiganiza ivuga ati ayikitabira ati kacibaza neza ati nk'iyo umuntu rero ari hafi akabona yuko ibintu biriko biragenda neza itegerezwa kuyima kandi yayemereye. So guys mubandanye kumukurikira ko musaza vy'ukuri afise impano ndibaza nivyo namwe mwibonera afise impano pe bo hariho iyindi commentaire nigeze kubona iyo umuntu yabajije ngo kujya kuntu usubiramwe amajwi kujya kuntu usubiramwe intwengo z'abantu abantu babatama abantu nyene bagize ndashaka navyo ngo bisubiremo kugira ngo n'ubutatahuye yongera atahura iyindi nshuro sivyo ndetse intwengo zirenga 8 zitandukanye intwengo 8 intwengo ya mbere intwengo y'abazungu bajya bo hanze abakoreya abantu zeye abarabu canke abantu zeye bajyanye baba bari mu bihugu byo hanze nko muri Palestina canke muri Korea y'Epfo iyo bariko baratwenga barashaka kuvuga bucyanye ariko umuntu nawe nabishobora aca twinga nkuko bajya abagabo bakuze bafite nk'imyaka 45 gushika 60 aca twinga gucyaye abakobwa bafise imyaka 18 nashaka gutwenga gucyanye kubera abakiritira karisama atwenga bukebuke bazatwica ewe jewe ndagowe nukubi yo abandi bo ewe jewe Ora bari umukobwa afise imyaka ingahe 18 byaka 23 aho ufise imyaka 26 gushika ku myaka 30 nawe atatwenga nkuko yo abandi bo yo weche ona bari umukobwa afise imyaka ingahe 28 gushika ku 32 akacaba umuvyeyi w'umama akuze ujya utwinyo twaheze ariko natwenga ko nashobora kuvundurura umuntu ntibikunda nabaca twenga nkuko akacaba intwengo y'umuntu atwenga adashikana kubera atapepu nyinshi abafise zo gutwenga ngo ijwi risohoke aho nkuko hakacaba n'umutama afise imyaka 78 gushika ku myaka 80 aje twenga nkuko nawe twenga gute arankuyeho ora bari umutama afise imyaka 78 gushika ku 85 akacaba n'umutama afise imyaka 90 gushika ku 100 kubera nawe nyine abadashobora kuvuga neza amenya yaraheze aho atitwenga wicya Allah yinjuma samara kana mera kana yarangenda gende ekani nkororiziyemo bari mutamasi imyaka 90 gushika ku myaka 100 n'imyaka 5 guys
guys twize cyane vraiment nukuri musayaza ufise impano kandi nivyo abantu benshi bagiye babikubwira ati hirya no hino tufise impano yo gutwenza koko ufise impano yo gutwenza hanyuma twihuse cyane kugira ngo ntidutwara umwanya hariho hari undi muntu yigeze kumbaza arambaza ngo kujya kuntu hindura ijwi ukagira ijwi ritari giwawe kujya kuntu kuko hariho umuntu yigeze kumbaza arambaza ati none ujya musaza afise amajwa ngahe nashaka rengo ico kibazo tucishurire hamwe imbere y'abantu baturorera badukurikirana kugira ngo bumve neza amajwi ufise atari jewe ubwanje ndayibibwiriye ahubwo ari wewe nyene nyera amajwi uyabibwiriye ucigirwa ko unayavuga ufise amajwi ngahe ga musaza aje amajwi 6 n'igindwi inyongera ayo sindayafise ufise amajwi 6 n'ijwi ry'inyongera amajwi 6 ijyambere ni ryaye ijyambere ryo ndumva niri nyene ko ravuga nk'ibisanzwe ijya kabiri ndashobora kuvuga ajya umuntu ariko aravuga gucya anye nk'umuntu akuze aravuga ati abuna rero jaho ndagowe umukobwa wanje yari yaje hiyo hakurya aje kumvomera utuzi acagenda asaturiye n'uduki none numvise agwaje kuzokoroka karagwaye no kuyonga itungane kano kuri nkabambesha kanatuze fise munza bayita ndabinginga bakankasha ukono kuri no kuyonga itungane abarumutama akaca haba n'ijwi ry'abapasiteri nkajya bariko barasingisha aje kuvuga ati haleluya imana ishimwe cyane mwiki kibanza tubanze ducunye bugufi kubera imana yadukuye mu mitumba itandukanye imana yadukuye mu mazu menshi atandukanye dusenge gatoyi imana nihabwe icubahiro mu nkundire ducunye gatoyi dusenge imana imbere yabo tubwirwa amigwa yo ngaha iwacu mu rusengero mwiri koraniro imana yaduhaye imana nziza imana y'ukuri databuja segaba w'amahanga waturemye utaduharuriye udushira mu isi yawe utubwira ko tuzogwira tukangana nk'umusenyi wa Tanganyika none mana ubu twaragwiriye icubahiro ni ciwawe nta muntu numwe yidoga amazuni menshi abakera hari mu bisanze ubu nibisagara mana rabo kuntu watugiriye neza uturemera ibintu byinshi byo kurya hari intengwa amateka ibijumbu n'imyimbati inyama z'ikizungu hari impene z'inka n'impene n'ingurube inkoko n'inkwavu ibyo byose birahari mana hari n'ibyo inyama dukura mu mazi mu ruzi rwa Muragarazi mu biyaga harava y'ikambare haravayo imbela haravayo indagara none mana wavyimviriye gute ukuntu ibyo byose wabigengagenze ukavuga ati abantu bawe ntibazobura ico barya uraturema utaduharurire mu bwoko bubiri nibwo tuzi mw'isi abahungu n'abakobwa unezereza abavyeyi bavyara kino gihe hongera kubanezereza n'imisoro yo biriko iraresha kugira ngo ireshe tohozwa kugirire shitabwo bigira unezereza nabo bavyeyi turiko twabavyeyi bavyari kigiye havuka imitonore y'abakobwa nibeza cyane mana none mana niko ngutukuntu tubigushimira ndumva namashitu utrashashi murayumviye uri hejuru mana uratugirira neza uhezagiriye isi yawe uhezagira ibintu byose biri kwisi kugira tubashe kugusenga uraba barushe n'abaremerewe nabo nyene ubagirire neza uraba abantu bose bagwariye mu bitaro mu mitumba kugira ngo ubaramvurire ku kuboko niwe amaboko agororotse umuganga tayikini nawe wivurire dusabye twizeye ko byose bidukorera n'isaha mu izina ryawe gera amen haleluya guys jerugwe umva iryo ni ijwi rya pasteur ubu naho tugeze ku ijwi ryande sasa unaho tuguma tushike ku ijwi ryama president yigeze kuba ahari kera ubatabukiriho bamwita Peter Nkurunziza nawe yavuga gute yavuga ati amashure arahari ibitaro abana biga ku buntu amabarabara meza ibikorwa rusange turabikora ubu muvyeyi abyara ku buntu noneho ndibaza yuko atari bamwe basesa nkuyoze babandi basinda bibazwa bajya twara basezereye ubu tugezaho tukora iki twiruhutsa abarundi hagezaho tugira ngo umurundi wese ahari avuga ati ndaryohewe ndi mu gihugu cy'u Burundi nico gituma tugiye gukomeza mu kubaka amashure mu gukomeza mu kubaka itaro mu gukomeza guteza iterambere mw'iki gihugu cacu cy'u Burundi ntavyo kuzera hanze iyo umugabo azera hanze ajya avuye kure natwe turabagabo igihugu cy'u Burundi twaragiteye iteka intambara yaraheze ubu tuvuga tuti tujya ibivuye hehe ngayo wacu
So guys, byukuri uyu mutama afise impano, ariko rero ayo yandi majwi ndashaka ko uyavuga muri kaya kajwi kawe kandi niko nagumye sotera mpiga, sivyo? Kaya kajwi kawe nyene kamwe nyene, hari umuntu yigeze kumbaza arambwira ati iri ryajwi sigiwiwe, nkeneye kumubona basi avyivuge neza ko ari gwiwe tu. Ndashaka rero ngugira ngo abantu ko baradukurikirana bumve neza ko kajya kajwi nyene nako araki wawe, sivyo? Kugira ngo batahure bavyumve neza bitahure. Ndashaka nako ugashire ko kugira ngo batahure. Ndagashirako aho twagiye. Umvehewe mahoro hemwe, iyo twari kumwe na Shantare. We Shana sa imeze gute hiyo? Yashabira ko yenuku ni hatari hewe yo none wewe kutaza kundamutsa ujama we yarapfuye mu Rumonge je kuturamutsa twarakurondeye turakubura yo narahombye hemwe reka ni hatari na cewe rero nari mazi imisi yo hakurya hanyuma twari twagiye kwimbura urabona ko bari mwiyimbura none wewe ucumara imisi nkiyo yose biragoyesha byukuri musaza, byukuri ufise impano, nukuri ufise impano tu. Hama hari abantu benshi bifuza kukubona, bifuza ndetse ko woza uraboneka cyane kuri ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo haboneke n'ubufasha sinzi bwo buce mu nzira zitandukanye, sivyo? Hanyuma rero twihuse cyane kurangiza ikiganiro, ni iki wosaba abantu bariko baradukurikirana kugira ngo hagire ico boterera cyane kuri iyo mpano yawe? Ico twosaba cyane bivuge muri ryajwi ryawe. Ico twosaba cyane nuko boza ari benshi bakatubona aho turi naho tugeze, tugafashanya umugambi kugira ngo ibi vyuma natwe dukoresha nibigurwa amahera. Murabona ko ari umutahe, nabo bakaza barashira yakantu kugira ngo natwe twiteze imbere, kugira ngo tuzoshike kure ala mahoro. Nabo nyene kumbure basenga Imana ari gihe uzoterera cyane azoshikirwa cyane. Hanyuma twihuse cyane kugira ngo duheze ikiganiro, hariho akandi kantu numvise waravuze ko wovuga ko gusubiramwo sinzi inuma. Inuma ndashaka kuyisubiramo kugira tunyarutse ikiganiro twihute cyane nako tugende kugira ngo dukoreshe umwanya. Ndazi kuvuga akanuma gato ibita segitorogo. Kavuga gute nako? Kavuga gucyanye kabari gato cyane. Ako nakanuma kaki gatoya. Ego ishashi nayo ijanye ne inkumi y'intuze y'inuma ikiri ntoya. Aho nayivuga gute? Maze gukura. Yagucyanye. Iyo nayo bari maze gukura. Ishashi ijya nayo ivise n'imvi ishaje itakiguruka ngo ishike kure kubera ibishaje. Nayo bari ivuga gute? Iru nini ya muhogo ari warumaze kwaguka. Ivuga gute? Gutya anya. Urumviriza neza n'ukuri. Ingore nayo ishaje. Ingore ishaje? Ibizi. Inuma y'ingore? Nayo kivuga. Nayo ivuga gute? Kivuga ngo kindi nye. Ibishaje. Eko nukuri. Hanyuma reka turangize ikiganiro twifuriza ayo wariko uradukurikirana kubandanya ugira subscribe kuri channel ya Mr King Samuel Official. Hari kandi woba ugira tubwire. Turashobora kwigana inkoko. Inkoko? Kujya inkoko ibika mu gitondo ivuga ati abantu bikangure burakeye. Je kumugoroba iri kwiravuga ati ni mutahe burije. Canke mu masasi tivuga ati abo mwakoreye ni kera tuje gufungura. Nayivuga gute? Mu gitondo ibika gucyahanye irabanza ikikubita kunda nkuku. Iyo ni inkoko. Iyo ni inkoko. Tubandaye. Igomba ko abantu baza kujya gufungura saa sita. Ivuga naho gucyahanye.
Aho risanga ngapi? Saa sita abantu bagomba kuja gufungura. Aho. Ku mugoroba naho kisubira kwa kundi nyene kwa kaca nyene yikubita nkuku. Hanyuma rero kaca yibabonye ikintu hejuru kaca vuga gucyana. Aho nayo ibonye iki? Ibonye igisiga hejuru kugira ngo imiswi yiruke. Okay mzaza nukuri urakoze cyane ko hari ibibazo byinshi abantu benshi bari bifuje ko basubiza ndibaza wewe uko uradukurikirana yuko ugira uronse inyishu mwaka kanya kugira ngo ugende neza. Hanyuma hari abantu benshi batazi izina ry'iwawe bambaje ngo witwa gute, nashaka rero ubabwira izina ry'iwawe kugira ngo nimwahura mukagira bazomenye ati ujya ni naka. Witwa gute wewe? Banyitana iyo ngazi mirisenkesa alias Hozagala bataziraneze kwa mubandi. Inde nibavyumvise subira mwinde reka ndari babwire neza hemu banyita Kizisongo Jean Primus alias Hozagala bataziraneze kwa mubandi mu Rutana aho bita muri Sosumo ni muzie bakaba bampamagara niyo ngazi mirisenkesa igihalo kubera lagahemero ka Tanzania bampamagara Bukujeru jamatazirano najyo bakaba banyita Sakilanye. Okay guys mananye kudukurikirana wewe wafasha akanya kawe ko kubana natwe mwa kino kiganiro nkubwira ngo uri umuntu w'umugabo big up.